hano bayita Irene Irankunda 7 official. Ikiganiro ni amajambo y'inkoramutima asobanuye mu Kirundi. Kora subscribe uzoze urakironka buri munsi. No time to lose. Nta mwanya wo gutakaza tuba dufise. Ubari muto cyane twagiye. Every man dies, not every man really lives. Buri muntu nivyo arapfa, ariko vy'ukuri si buri muntu wese abaho. Iri jambo bwanje rirantera ubwoba, rikantera kwibaza cyane kuri jewe nyene, jewe w'imbere, umwe abantu batabona, bintera kuyinjiramwo imbere, nkakora ico bita meditation, nkamenya imvo n'imvano yibaho ryanje. Kandi nawe unyumva, ibi bintu ukwiye kubikora buri munsi, vyanse ukabikora buri ndwi canke buri kwezi. Kwirimbura ni vyiza mu buzima, bituma umenya igituma uriho, ukamenya nimba unariho vy'ukuri. Kuko muri rino jambo ry'inkoramutima risobanuye mu Kirundi, isi yasigiwe n'uwitwa William Wallace. Twabonye ko ritubwira ko buri muntu nivyo apfa, ariko vy'ukuri atari buri muntu wese abaho. Ivyo bivuze ko hariho abantu bariho ariko kandi batariho. Birasa na vya bindi bita mu Gifaransa ngo les morts vivants, abantu bapfuye bagenda. Nta muntu urumva bavuga ngo yapfuye agenda, canke ngo nta mutima agira, canke ngo ni gifamutima. Izo zose ni imvugo ngereranyo zerekana vy'ukuri ko atari abantu bose babaho muri buno buzima, ariko hakazogera igihe bagapfa mu buryo buboneka bakabahamba. Hari abantu rero bariho batariho, ariko nashaka ko wewe wumviriza kino kiganiro uno munsi usobanukirwa n'impamvu yo kubaho kwawe, ukagira ico wimariye mu buzima, ukagira n'ico umariye n'abandi. Every man dies, buri muntu nivyo arapfa, but not every man really lives. Ariko vy'ukuri si buri muntu wese abaho. Mbega uriho canke nturiho, wapfuye ugenda canke uri muzima. There is only one way to avoid criticism: do nothing, say nothing, and be nothing. Hari uburyo bumwe rukumbi bwo kwirinda uruvugo. Ntugire icyo ukora, ntugire icyo uvuga, kandi ntihagire uwo uba. Ivyo nivyagushobokera bazorekeraho kukuvuga. Niba bishobora bakakuvuga, uzoca umenya ko jewe ndumubeshi. Igihe cyose uzogira icyo ukora, cyaba kibi canke ciza, bazokuvuga. Hari abazokuvuga nabi canke neza. Ivyo ntushobora kubizibira mu buzima. Ico uzovuga cose ntibazobura ico baciyumvirako, cyaba kibi canke ciza. Bafise umunwa, bareke bavuge. Nibaruha bazohora. Niwagira ico uba naho nyene bazokuvuga. Ico uri cose ntibabura ico bakivugako. Wibuke ko ninda iri mu nda bayivuga, mbere ninda yakorotse bakayivuga. N'uwapfuye baramuvuga. Rero gutinya ko bakuvuga nabi canke gutinya ko bakuvuga neza, uko mu vy'ukuri no gutinya kubaho. Kuko icerekana ko uriho nuko hariho ivyo bakuziko, kandi ivyo bakuziko barabivuga nyene. Hari abantu rero batinya gufata ingingo runaka zo mu buzima kandi zikomeye, zimwe zari kubagirira akamaro, ariko bakabibuzwa n'amajambo yohava avugwa mu nyuma avuzwe n'ikibano. Rino jambo ry'inkoramutima uno munsi risobanuye mu Kirundi rero rije kukumvisha yuko ukwiriye gukora ivyo ubona bigufitiye akamaro, ibisigaye ukavyihoza, kuko biri mu vyo udashoboye guhindura mu buzima. Ibintu udashoboye guhindura uravyihoza, ibintu udashoboye gukontrola uravyihoza, ibintu udashoboye kugira ko influence, ibintu wasanze uko nyene uravyihoza. Mu vyo wasanze uko nyene harimwo uruvugo. Wavutse ruhari, urahari, rurahari, niwapfa ruzoba ruhari. Ntaco ushoboye kuruhindurako. Just calm down, uratuza maze ukagwihoza, ubuzima bukabandanya. There is only one way to avoid the criticism. Hari uburyo bumwe rukumbi bwonyene bwo gufasha kwirinda uruvugo. Do nothing.
ntukagire icyo ukora, say nothing. Ntukagire icyo uvuga, and be nothing. Kandi ntihakagire ikintu uba, ntihakagire umuntu uhinduka we, ntihakagire uwo uba. Buri kintu ukunda rero gikore, ntihagire umuntu afunga umutima wawe. Ntugengwe n'ivyo bakuvuga ko, ahubwo ugengwe n'ijwi ryo mu mutima ryawe. Ivyo niwabishobora, uzoba ukwiye kwandikwa mu bitabo. You're free to choose, but you're not free from the consequences of your choice. Ufise umwidegemvyo wo guhitamwo ico ushaka, ariko nta mwidegemvyo ufise wo guhitamwo ingaruka zacu. Urafise umwidegemvyo wo gusambana, ariko uwo kwanka ingaruka zavyo ntawo ufise. Ingwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina ni nyinshi cyane, turazizi. Izo ni wasambana nta mwidegemvyo ufise wo kwanka kuzandura. Uwo mwidegemvyo ntawo uzoba uhari. Ufise umwidegemvyo wo gufungura ivyo ushatse, ariko uwo kwanka indwara bitera ntawo ufise. Rya ivyo ushatse, ariko ntuzogwara uko ushatse. Ingwara zizokuzako ntabwo uzoshobora kuzikontorora. Niwafata ku nguvu, nta mahitamwo uzoba usigaranye kiretse kwinjira mu gasho. Nta mahitamwo azoba hari imbere yo kwinjira mu gasho no kwanka kukinjira. Ariko gufata ku nguvu vyovyo urafise amahitamwo yavyo. Urashobora kuvuga uti ntabwo ndabikora canke ndabikora, ariko niwabikora ugakoresha umwidegemvyo wo guhitamwo wawe nabi, imbere y'agasho ntuzovuga ngo ntabwo ninjira canke ngo ndinjira. Niwanka gukora ukishinga amarigara, nta mwidegemvyo uzoba ufise wo kwanka ubukene buzogutera hanyuma. Ufise umwidegemvyo wo gukora ikintu cose ushatse, ariko iyo hageze ku ngaruka zacu, wa mwidegemvyo ntusubira kuwubona. Ni vya bindi bavuga ngo uwuvyiteye ntibimutera ubute. Rero imbere yo gukora ikintu icyo ari cyo cyose, banza wiyumvire ku ngaruka zacu. Niwasanga ingaruka mbi arizo nyinshi gusumba nziza, ukireke. Niwabona ingaruka nziza arizo nyinshi gusumba mbi, ico kintu ugikore. You're free to choose. Ufise umwidegemvyo wo guhitamwo, but you're not free from the consequences of your choice. Ariko nta mwidegemvyo ufise wo guhitamwo iyo bigeze ku ngaruka z'ico kintu wahisemwo. There are 3 things you can do with your life. You can waste it, you can spend it, or you can invest it. The best use of your life is to invest it in something that will last longer than your time on earth. Hari ibintu bitatu ushobora gukoza ubuzima bwawe. Urashobora kubwonona, urashobora kubukoresha canke ukabuhindura umutahe. Kandi uburyo bwiza bwo kubukoresha ni kubugira umutahe. Uwo mutahe ukawushira mu kintu kizoramba gushika n'inyuma y'ubuzima bwawe bwo kuri iyi si. Kora ikintu ku buryo niyo uzopfa bazoguma bakikwibukirako. Siga izina kw'isi. Gusiga izina kw'isi nta kibi na kimwe kibirimwo iyo urisize neza, iyo warisize mu buryo bwiza. Ubuzima bwawe bugira umutahe, bubibe. Kora ikintu kinini kizotanga umwimbo n'inyuma y'urupfu rwawe. Ntaco bitwaye, ni na vyiza cane. Ntukabe mu gitigiri c'abafisha ubusa ubuzima bwabo, canke ngo ubukoreshe mu bintu bigufitiye inyungu ku giti cawe gusa. Wibuke ko ubuzima bwawe bugira insiguro nyayo iyo ubukoresha mu bikorwa bigirira akamaro ikibano. Ntubwonone, ntubukoreshe wirabisha ko gusa, ahubwo bugire umutahe ubukoreshe mu kubushira mu bintu vyiza bizoramba gusumba uko uzoramba wewe. Iyo ukora ibintu bizoramba imyaka iri musi y'iyo uzobaho, kiba ari ikimenyetso cerekana ko utaraba munini. Ntugatinye gukora ikintu kizotanga umwimbo n'inyuma y'urupfu rwawe. Iyo ukora ibintu bizoramba gusumba imyaka wowe uzoramba kuri ino si, kiba ari ikimenyetso cerekana ko umaze kuba umuntu munini, umaze kwitahura, umaze gutahura umuhamagaro wawe. Kora imigambi y'ikinjana cyangwa ukora imigambi y'ikinyagihumbi niba bishobora. Kora ibintu bikomeye byiza bizoramba. Isi izosigarira vyinovora wowe utakiriho.
isi izosigarira bikenera, izovuga iti iyo atabanaka iki kintu ntituba turiko turagikoresha. Kandi ico nico waziye kuri ino si. Wibuke icivugo dufise ni be strong and stay humble. Komera ariko ugume uciye bugufi. Ntiwigira agahambaye ku vyo umaze kumenya, kuko buriya zose ziba ari ingabire wahawe. Nizera kandi ko ingabire ata muntu ayiratira. Iyo ufise ingabire nta butwari uba waragize kugira ngo iyo ngabire uyironke. Bayita ingabire, gift. There are 3 things you can do with your life. Hari ibintu bitatu ushobora gukoza ubuzima bwawe. You can waste it. Ubwo buzima urashobora kubwonona. You can spend it. Urashobora kubukoresha. Or you can invest it. Cyangwa ukabugira umutahe. The best use of your life is to invest it in something that will last longer than your time on earth. Uburyo bwiza rero bwo kubukoresha no kubugira umutahe uzoshira mu kintu kizoramba gushika n'inyuma y'ubuzima bwawe bwo kuri ino si. Amajambo y'inkoramutima asobane mu Kirundi tworangiriza ko rero uno munsi ngaya aha hepfo. As you know, life is an echo. We get what we give. Nkuko usanzwe ubizi, ubuzima ni nk'insamirane, twakira ivyo dutanga. Nizera ko umaze kuja ku musozi, ku mpinga z'imisozi. Jewe umunsi umwe narigeze kujayo. Twarahamagara kuko twari tukiri abana, byari byadutangaje. Je navukiye mu kiyaya, imisozi naho nari imenyereye. Igihe twashika rero twarahamagaye, tugahamagara n'ijwi rirerire. Twari tukiri abana, turiko turakina uwo mukino, twasanze insamirane zitugarukira. Warahamagara ukavuga n'ijwi rirenga, ukaza wumva abandi bantu bariko barahamagara n'ijwi rirenga bagusubiramo, ya majwi akakugarukako. Rero ivyo nivyo bitwa echo canke insamirane. Nkuko rero usanzwe ubizi, ubuzima ni nk'insamirane. Namba atavyuzi bimenye, ubuzima ni nk'insamirane. Twakira ivyo dutanga. Nkuko amajwi twatanga iyo duhamagaye yatugarukira, niko no mu buzima busanzwe bimeze. Wakira ivyo watanze, uronka ivyo watanze. Ukora iciza ukagisanga imbere, wakora inabi naho ikaguherekeza. Ingero ugireramwo abandi nawe ni ugiregwamwo. Muri make ibigushikira ni ingaruka y'amahitamo wigeze gukora muri kahise. We get what we give. Ivyo twakira burya nivyo tuba twatanze. Burya bavuga ko niyo umuvyeyi abonye umwana wiwe akora amakosa menshi cyane, uwo muvyeyi aba akwiye kwirimbura cyane, kubera yuko twakira ivyo dutanga. Inyifato ufise, uko witwaye mu buzima, ivyo navyo birashobora kugena ingene umwana wawe azoba ameze. We get what we give. Ivyo twakira burya nivyo tuba twatanze. If you can do what you do best and happy, you're further along in life than most people. Nimba ivyo ukora ushobora kubikora neza kandi uvyishimiye, ugeze kure, warateye intambwe gusumba abantu benshi cyane. A friend is someone who knows all about you and still love you. Umugenzi ni wa wundi amenya vyose kuri wewe, akaguma gukunda. Si wa wundi akumenya agaca kwanga. Si wa wundi agukunda igihe akuzi igice. Ubuzokwankira icuri nuko atigeze gukunda na rimwe mu buzima. A friend is someone who knows all about you and still love you. Umugenzi ni wa wundi amenya vyose kuri wewe, akaguma agukunda. Amajambo y'inkoramutima asobanuye mu Kirundi aba ari menshi cyane. Tuba twabahitiyemwo amwe muri yo kugira ngo rimwe ritagufashije irindira ibigukorere. Mwari kumwe na Irankunda Irene muri kino kiganiro. Kora subscribe kugira ngo n'ayandi majambo meza cyane uzoyaronke ejo, kugira ngo tubandanye twubaka imitima yacu. Nuko tuzoba dusubira n'abakunda naho ubutaha na hejo.